turi niteka n'umunezero ntangere wo gusubira kubakengurukira no kubaha kaze mu makuru n'ibiganiro vyacu vya minsi yose mwumviriza biciye ku buhinga ngurukana bumenyi bwa YouTube. Iyi ni Burundi News TV, kaba ariyo mbonesha kure yonyene rudende muronka kwa makuru mutabasha kuronka handi, aho umurwi w'abamenyesha makuru bacu baherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini badutohoreza amakuru bakayatosora neza, hama bakayaturungikirana twebwe nyene tukayabashitsa ko ameze neza cane. Kandi abakenguruke cane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone, kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video muraba handitse ijambo sabone mufyondeko, muraca mubona hari akazogera naho nyene mufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi turi kwigenekerezo 30 ruhesha umwaka w'2024. Amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira mwaka kanya, ibiriko biboneka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi biremeza neza ko umushikiranganje wa mbere Lieutenant General Gervais Ndirakobuca yahejeje gutanga imihoho, na cane cane uravye ingene abategetsi bakomakomeye bariko barashika ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bariko barakigwa, biraboneka ko umushikiranganje wa mbere atajamba agifise ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu kaje gato gaheze harahejeje gushika umukuru w'igihugu gikomeye muri Afrika. Kuri ubu ikiri kwibazwa gushika ubu niba nyene icubahiro Felix Antoine Tshisekedi nawe aza gushika ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye Bujumbura. Abanyagihugu bariteza ibitari bikeyi k'uyu munsi, nibiki biza gutungurana uyu munsi. Hari amakuru akomeye cane kandi ateye ubwoba ahejeje kudushikira, turaza kuyagushitsa ko mw'idonido ry'amakuru yacu. Bikaba ko mu nyuma z'uko umutama akaba n'umushinga amateka agatorwa sa yahora aramutswe umugambwe wahora ari uwa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, yahejeje kuvuga amajambo akomeye cane k'uyu munsi wo kwikukira ngaha mu Burundi. Yasavye abategetsi bo mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ko nabo bo kwikukira mu mutwe. Ni amajambo akomeye cane ashobora kumukwegera karambaraye. Bikaba uko mu nyuma z'uko hari bamwe mu banywanyi b'uwo mugambwe batanguye gusaba ko ico gihangange casubizwa mu mabanga y'ukurongora uwo mugambwe. Bikaba uko mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cane yajeje kudushikira ko hari umugambi wo gutera amabombi irya nino, aho abanyagihugu baza gukoranira mu birori vyo guhimbaza ukwikukira. Amakuru akomeye cane dukura mu gisirikare nuko abo mwiperereza bakwiragiye irya nino kugira baronka amakuru yose ajanye nuko atawari we wese wo kwikika mu kiza akaza guhungabanya umunezero w'abarundi. Mu nyuma z'uko ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ibirori biriko birahimbazwa irya nino, abana b'u Burundi bariko baragwa mu ntambara mu mashamba Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Hari bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeye cane basavye leta y'u Burundi kugira icikoze kugira ikure abasirikare barungitswe mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, bityo babashe gutahukanwa mu gihugu cabeka. Barasaba kandi ko leta yagirana ibiganiro no mu rw'inyeshamba yo mu 2023 kugira bari mu minwe y'uwo muhari babashe gutahukanwa mu gihugu cabavyaye. Ni amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira, eka ndabakengurukire cane mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone. Kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video muraba handitse ijambo sabone mufyondeko, muraca mubona hari akazogera naho nyene mufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Eka tudatevye amakuru yacu tuyatangurire ku vyatangajwe na Pacifique Nininahazwe ku mushikiranganje Martin Niteretse, na cane cane yamudomye ku rutoke avuga ko uwo mushikiranganje akunda ingingo zihonyora amategeko. Kwigenekerezo rya 27 ruheshi uyu mwaka w'2024 Igitega, aho Martin Niteretse yari mu nama yategura ingene abanyeshuri bazokwitwararikwa mu kiruhuko co mu cicimirije. Pacifique Nininahazwe avuga ko Martin Niteretse yatangaje ingingo nshasha itangaje ngo aho yasavye abapolisi gucunga kugira ntihagire abanyeshuri basohoka igihugu ngo baje gusaba akazi hanze mu gihe c'uburuhuko.
Pacifique Nininahazwe ukunze kuvuga ibitagenda ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi yavuze amajambo akomeye kw'iyo ngingo, aho yavuze ko ngo iyo ngingo inyuranye n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, ngo iranyuranye kandi n'amasezerano agenga agateka kazina muntu, ngo inyuranye kandi n'amategeko. Umurundi wese akwije imyaka 18 mu gihe afise ivyangombwa arafise uburenganzira bwo kwiyunguruza haba mu gihugu haba no hanze y'igihugu. Umwana atarakwiza iyo myaka araheza agasohoka igihugu ari kumwe n'umuvyeyi canke n'uwundi muntu akuze ariko afise uruhusa rw'abavyeyi b'umwana. Pacifique Nininahazwe yaciye yibaza aho Martino Niteretse akura ubwo bubasha bwo kubuza abarundi kwiyunguruza. Mbega ko abanyeshuri barondera ubuzima ikiruhuko kugira basahiriza abavyeyi mu kurondera uburyo bwo kugura ibikoresho vy'ishure, bamwe bakaba batanafise abavyeyi babarihira amashure. Leta yo bitegekanya kuriha abanyeshure izoshira mu bikorwa vyayo mu kiruhuko, abanyeshuri izoshira mu bikorwa vyayo mu kiruhuko, ku buryo bavuye muri ivyo bikorwa bazoba bafise ubwo buryo bwo kuriha ibikoresho. Pacifique Nininahazwe kandi yasubiye kwibutsa ko Martin Niteretse hari umunsi yavyutse atangaza ko ahagaritse urwego rw'abashinga ntahe mu Burundi. Ico naco ni ikintu kirengeye ibwirizwa shingiro ry'u Burundi kuko gifatanye n'imico akaranga n'iteka vy'u Burundi. Pacifique Nininahazwe akibaza niba hariho umutegetsi yoshobora gufuta ubushinga ntahe mu mutwe w'abarundi. Martin Niteretse wimonogoje mu mitwe y'abarundi ngo hari umunsi kandi yitoye arashinga ko hariho abana batazosubira kwandikwa mu bitabo vy'abavutse, anashinga ko umukobwa atavuze uwamuteye inda azokubitwa gushika avuze izina ry'uwayimuteye. Ngo hari n'umunsi yadutse avuga ko amashirahamwe yigenga nk'amasosiyasiyo de femme juriste ari yatanga amafaranga akoreshwa mu iterabwoba. Ivyo arabivuga atamatohoza namwe akozwe, apfungisha indongozi z'amashirahamwe gushika biraboneka ko yazibesheye. Aho nitwakwibagira ivyo yihitiye akorera umugambwe CNL urongowe na Honorable Agathon Rwasa. Mu mbono ya Pacifique Nininahazwe ngo uyu mushikiranganje arafise ikibazo gikomeye. Yasubiriye abashikiranganje batari boroshe nka Edouard Nduwimana na Gervais Ndirakobuca, aca yibaza ko ubuhambazi bw'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu buhagaze mu gukankama no kwadukana amategeko ruhasha giturumbuka. Harakenewe uwo mwigisha ko ingingo y'umushikiranganje idashamitse kwibwirizwa shingiro n'amategeko itaba ari ingingo vy'ukuri. Ngo arakeneye kandi kwibutswa ko umushikiranganje wenyene atariwe tegeko. Umushikiranganje ntahimbazwa no kuvuga ibimujemwo vyose. Kwitwararika abana bari mu biruhuko ni vyiza kandi si ubwa mbere bikozwe, ariko kubikora mu nzira ihonyanga uburenganzira bw'abarundi ni ikosa rikomeye. Bikabuko mu nyuma z'uko mu kanya gaheze aribwo amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ko umukuru w'igihugu ca Chad ahejeje gushika hwaje. Bikabuko mu nyuma z'uko mu kanya gaheze aribwo amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira yuko hari umugambi wo gutera amabombi irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni mu nyuma z'uko ngaha mu Burundi kuri uyu wa 30 Ruheshi umwaka w'2024 aribwo hahimbazwa isabukuru y'imyaka 62 iheze Uburundi buronse intahe y'ukwikukira. Hari bamwe bibaza niba umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi nibaza kwishikira ngaha mu Burundi kwifadikanya n'abandi bakuru b'ibihugu nk'uko mu kanya gaheze aribwo dushikiwe n'amakuru akomeye cane ko umukuru w'igihugu ca Chad ahejeje gushika, aho wewe yatangaje ko aje kuramutsa mugenzi we w'u Burundi no kwifadikanya n'abarundi mu guhimbaza isabukuru yo kwikukira. Isaha 5 zuzuye neza umukuru w'igihugu ca Chad Mahamat Idriss Deby Itno aramutse agendera u Burundi, niho yarashitse
aho mu majambo yatangaje yavuze ko aje kuramukanya na mugenzi we umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye no kwifatanya n'abarundi mu guhimbaza isabukuru y'imyaka 62 iheze Uburundi buronse intahe y'ukwikukira. Uravye ko vyari vyifashe ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, uwo mutegetsi yakiranywe igishika n'abategetsi batandukanye harimwo abashikiranganje batandukanye wo kwivuna abansi w'imigenderanire n'ayandi makungu, w'intwaro yo hagati mu gihugu, abaserukira ibihugu vyabo n'abandi barongozi batandukanye. Ibi vyasubiye kwemeza indyane zikomeye cane ziri hagati y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca. Abanyagihugu bariko bibaza kuba umushikiranganje wa mbere Lieutenant General Gervais Ndirakobuca atagaragaye ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye yakira umukuru w'igihugu nyene icubahiro Mahamat Idriss Deby Itno, nkuko vyagizwe n'abandi bashikiranganje bamwe bamwe bakavuga ko vyemeza neza amakuru ajanye nuko ariko arasabwa gutanga imihoho n'umukuru w'igihugu. Ivyo kandi bikemeza indyane zikomeye cane ziri hagati y'aba bategetsi bompi, na cane cane ko hari amakuru akomeye cane yahejeje kudushikira ko hari amanama uyu mutegetsi atariko aritaba. Ivyo ngivyo bikaboneka ko vyoba biriko birasambura ubutegetsi bwa Gitega. Nubwo biruko kandi ku uyu munsi hahimbazwa isabukuru ry'imyaka 62 iheze Uburundi buronse intahe y'ukwikukira, umutama akaba n'umushinga amateka Agathon Rwasa yahora aramutswa amabanga yo kurongora umugambwe wahora ari uwa mbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi wa CNL, yasavye umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ko wokwikukira mu mutwe. N'amajambo akomeye cane yatangaje mu nyuma z'uko biboneka ko indyane n'ibibazo bihanze igihugu mw'iyi minsi biriko birerekeza igihugu ahabi. Agasaba abo bategetsi ko basubira inyuma, agasaba abo bategetsi kwikebuka bakareba aho bariko berekeza igihugu. Akavuga ko uyu munsi havugwa ibijanye no kwikukira, n'abategetsi nabo bo kwikukira bityo bakareka n'abarundi bakikukira. Ayo majambo yatangajwe n'umushinga amateka Agathon Rwasa arashobora kumukwegera karambaraye. Ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane adushikira yuko bo baryango ba Agathon Rwasa na Agathon Rwasa ubwiwe bakurikirwa n'abo mwiperereza umunsi ku wundi. Agathon Rwasa akavuga ko hari umugambi wo kumugandagura bamugonze. Agathon Rwasa akavuga ko hari umugambi wo kumugandagura hifashishijwe isanganya kugira bizavugwe ko yaguye mu isanganya. N'amakuru akomeye cyane adushikira bikabuko mu nyuma z'uko abarundi batari bakeyi bo babarirya nino mu makungwe kana bari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ku uyu munsi wo kwikukira hari ubutumwa bageneye umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, bamusavye ko yo kwikebuka gatekereza ku uyu munsi wo kwikukira ko hari abana b'u Burundi bariko baratikirira mu mashamba ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, bityo ko yo kwikebuka agafata ingingo ziboneye zo kugarura abo bana b'u Burundi mu gihugu cabibarutse. Kandi banamwibukije ko hari n'abatari bakeyi bari mu minwe y'umurwinyeshamba mu 2023 igihugu cihakanye, bakavuga ko bityo igihugu kitokwikukira mu nyuma z'uko kihakana bana baco. Ngo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ategerezwa kugira ico akoze kugira arinde abana b'u Burundi, nkuko yamavuga ko leta yiwe ari leta mvyeyi. Ivyo ni ivyatangajwe n'abatari bakeyi. Cyatangaje benshi n'ingene harimwo n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, nabo biboneka ko bataryohewe nuko igihugu kiriko kiratwarwa, na cane cane kuravya ingene igihugu kiriko kiraca mu bibazo vy'urutavanako. Biboneka ko leta yo bitanguye gusambuka, bityo abanyagihugu bagasaba abategetsi kugira ico bakoze kugira batorera umuti ibibazo bihanze u Burundi. Ni amakuru akomeye cane adushikira. Eka tugaruke kuri ya makuru akomeye cane twababwiye ko hari icikango c'uko irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi hashobora guterwa amabombe. Ni mu nyuma z'uko kuva mu ndwi iheze
gihe hagiye harakwiragizwa amakuru hirya nino ku mutekano utifashe neza, aho vyaboneka ko umutekano wari wongerejwe ku kibuga cy'indege citiriwe Melchior Ndadaye, aho vyatanguye kuboneka mu nyuma z'uko umutekano wongerejwe ku kibuga cy'indege citiriwe Melchior Ndadaye, eka n'umutekano ucongerezwa ku iradiyo n'imbonesha kure vy'igihugu, nubwo hari bamwe mu bategetsi bashatse guhunga ivyo ngivyo bavuga ko kuba umutekano warongerejwe ku kibuga cy'indege ari uko Burundi bwitegura kwakira ingenzi zitari nkeyi n'abategetsi b'ibindi bihugu vyari bitegekanijwe ko bashika k'uyu munsi mu guhimbaza ibirori vyo kwikukira. Ese ko k'uyu munsi haraza kuba akantu nk'uko mwibanga ntangere hari umwe mu bagwanyi b'umugwi w'inyeshamba wa Red Tabara yibiye akabanga umumenyesha makuru wacu, canke se ni vya bindi vyo gukura umutima abanyagihugu abamenyesha makuru bacu barirya nino kugira badukurikiranire biza kudushikira, turabibashitsa ko vyose ido nido nayo ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ho intambara irabandanya, urwamo rw'inkoho nirwo rwumvikana irya nino mu bice bitandukanye, hoba mu bice vya Rwindi, Kanyabayonga, mu gisagara ca Sake, umwanya ku mwanya hagabwa ibitero bitandukanye. Ngira mu makuru yacu yaheze twababwiye ibijanye nuko igisirikare ca Afurika y'Epfo cyasubiye gutangaza ko abasirikare bacu baguye mu gitero cagabwe, nubwo batatangaje uwagavye ico gitero baremeye ko abasirikare b'ico gihugu baguye ku gataka ka Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, abandi barakomereka. Ni ibintu biteye ubwoba biriko biba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abamenyesha amakuru bacu barirya nino kugira badukurikiranire, naho ibiza kugenda bidushikira turabibashitsa ko vyose ido nido. Eka mbakenguruke inshuti banywanyi twabanye mw'iki kiganiro, mbakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone. Kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video muraba handitse ijambo sabone mufyondeko, muraca mubona ari akazogera naho nyene mufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Ntimuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.